nk'akarorero hari umuntu yitwararika ivyo by'imisi mikuru ntibuke gushima ivyo Imana yamukoreye hari byinshi byane yadukoreye nk'ubu nk'akarorero nka jewe ngo noshimira Imana gato kuko nka jewe ubwanje umuvyeyi yamvyaye yanyibarutse yambwiye yuko yampetse uruzogi rutaravako nuri wenyene kuko mama yarafise n'amakenga nkiri muto ti umwana wanje kayemwe ubwo ntiyoba yarakorokewe kuko jewe naravutse maze kuvuka inkozi ziravuga namaze ibihe ntahema ngezaho ankora mu mugongo asanga mu mugongo huzuye amaraso n'uruzogi ntazi yo rwakorokeye. Hello guys, murahumeze neza. Reka mbabwire ngo mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Ni kuri Tarasi Soap Ministry nkuko mubibona kandi tugarutse ngaha tubabwira yuko tubakunda kandi cyane. Twongera tubibusa kugira subscribe, like n'ama comment menshi. Murabizi ko tubakunda cyane. Hama ubu twaba turi kumwe n'umutumire wacu tugiye kumwakira abibwire yongere anabaramuzi. Turakuramukije cyane. Ego murakoze. Hama aha ni kuri Tarasi Soap Ministry mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu turabashimiye cyane twashaka mwibwire abafanzi ba Tarasi Soap Ministry kandi mwongera mubaramuzi. Ego ndabaramukije cyane kandi ni by'igiciro kinini kubona mwanyumviriye ko ukiyumvira kuntumira. Ubona mwakoze kutwemerera ikiganiro. Ego ni ngombwa turategeza kugamburuka mu gihe mudutumye ko cyangwa mu gihe mudukeneye. Okay, tutarandiye woshobora kwibwira abakunzi ba Tarasi Soap Ministry amazina yanyu ko muba mwubatse eka nibindi. Nkuko bisanzwe jewe nitwa Ngomiraganje Egide ndubatse. Aha, uba usanzwe uba hehe? Uba hanye ni Bujumbura, ufise umuryango, ufise umugore, mu bisanzwe ufise umugore? Bo jewe umuryango uri ruguru aho bita ugatumba benshi. Ndi no mu gisagara nko kurondera ubuzima. Okay, umuryango uri ruguru uri no we mu gisagara kurondera ubuzima. Mu bisanzwe ino mu gisagara usanzwe ukora iki mu kazi kawe kamisi yose? Je ndi umudandaza mugakiri hasi. Okay. Nta ngiye kukubaza akabazo gatoyi kuvyerekeye ubwo budandaza bwawe kubera iki wahisemwe gukora akazi k'ubudandaza kandi hariho n'utundi tuzi two gukora? Hajya umuntu akora akazi bivanye n'ukunge nabona inyungu azokuramwo n'akamaro bimufitiye ku giti ciwe n'umuryango atunze. Egide ava yuko dutangura ikiganiro reka nkubwira akajambo Egide uraberewe kandi usa neza cyane. Murakoze. Ego Egide ko mbona muberewe burya woba usengera mu idini ye? Je nsengera mu idini rya Pentecote. Ndi umuririmbyi. Waririmbye aruko kijejwe. Bono kuvuga jewe natangwe kuririmba mu bana hariho ishure bita Sunday School ndaduga ndaba umuririmbyi mukora mu makorare gutyo kandi nararongoye n'amakorare kanaka y'ugwaruka n'iki nkiri umusore gutyo n'ibindi. Ducishiriza kakaririmbo k'Imana dusangiza n'abandi bose kugira ngo dutangure ikiganiro cyacu. Ego murakoze. Katurimbe akaririmbo ikeza cyane kerekana yuko umuntu adakwiye kuba yiganyira kuko dufise Imana. Nuri wenyene uri kumwe n'Imana nuri wenyene reka twinjire ku kiganiro nyamukuru. Egide watubwiye yuko wubatse ubu turi mu gusozera umwaka donc twimirije ibintu by'imisi mikuru. Egide iyo kenshi twimirije ibintu by'imisi mikuru kenshi kuba Kristo niko nobyita benshi bavuga to abakristo n'abakatolika nibo benshi biraba. Turagira ibintu bita gufeta Noel, bonane. Aha, wewe ivyo bintu uhora uba interesse navyo ukavuga ati ndategura famille ibintu nk'ivyo tukaryoherwa hamwe kubera tuba tugiye gusozera umwaka. Nakubwiye ko jewe
kubijanye n'imisi mikuru sindabikibanza kinini cyane kuko hari abantu benshi bitwararika iby'imisi mikuru ariko hakagira ivyo bibagira ugasanga wewe uri kuravyina kumbe hariho umubanyi ku ruhande arayubusa ukiryohera ukaryoherwa cyane kumbe ntutahure ujya musi mukuru dufatire nk'akarorero uyu tugoma dutangure utwimirije wa Noel ntubanze gutahura icyo usigura ni ukuvuga Noel ni utwibutsa ivuka rya Yesu Kristo ariko usanga abenshi urazi nk'abantu numvise ngo kuri rya misi mikuru batwara amada ugasanga bagiye kwiryohera ngo nukwiryohera mu bubare niki kurya musi mukuru none aho ugumva ari ivuka rya Yesu babe ko barahimbaza kwere koko kuvyukuri ivyo rero sivyo bikuru cyo gituma jewe nkuko mbajije ukuntu mba ntegura umunsi mukuru ututurose niko dusangira n'umuryango tube duke tudusangire ivyo kwimara nakare bacumugane mu kirundi ngo umutigito w'igitikatika ntutobora inkono niko bavuga nikuvuga kucangira ibintu byiza mugahirya yejo ukaca usanga ndi nabi ntacyo vyomara wow ejide urakoze cyane kubwo amaide yawe watubwiye kubwo gusa Noel numva atari ibintu twofata tugaha agaciro kandi naho twusangirira hamwe n'abandi neza cyane ejide nigiki wobwira nk'abantu kubera ibintu byaraduze ubukene nigiki wobwira nk'abantu bahora bafatana Noel nk'ibintu biri hejuru cyane ugasanga hariho abandi bantu batigeze baronka ikintu bashira ku muntu nigiki wobwira abantu kuri uwo munsi gusangiza nk'abantu ari mbantaho nikora niyihe mpanuro wobaha nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugiranire urukundo na bose kandi tunezeranwe n'abababaye gutyo nukuvuga jewe sinanka iby'imisi mikuru sindavyanka kandi nakubwiye yuko umuntu akora umunsi mikuru bivanye n'uburyo bwiwe nka jewe rero ku giti ci wanje navuze ko sindabiha umwanya munini sindabiha ikibanza kinini ariko kunezerwa muri mu muryango ni vyiza ariko ejide bihora bishika nk'iyo ugira unezerererwe Noel canke bonane ukegeranya nk'abantu bo mu kibano nk'ubu wewe uri mu gisagara ushobora kuduga abantu baruguru ukavuga ati kwa naka umuntu avuye Bujumbura umugabo bavuye Bujumbura we bihora bishika ukegeranya nka famille ataho yifashije ukavuga ati reka kuri duke naronse dusangirire kuri uwo munsi mukuru Mbo ivyo bibaye byo bari sawa ariko mugabo si vyiza sivyo bikuru nakubwiye sivyo bikuru yego sivyo bikuru igikuru nuko umuntu yo kwiyegereza nibaza gushaka kuvuga ko umuntu yo kwiyegereza gusenga ibintu nk'ivyo ariko après yaho ndumva ko umuntu yo fatikanya n'abandi agasangira kuri we urumva niho biha avantage nini warose ni vyiza gusangira n'abandi binabana vyiza kurusha kuko n'Imana ivyo dukorera mu isi n'Imana bugira bibona gusangira n'abandi ni vyiza tugiye gusozera ejide twavuganye vyinshi ejide reka tugende gusozera ejide nigiki wobwira abakunzi ba Terasi Soap Ministry wo kuvyerekeye ino misi mikuru kubw'urukundo niyihe mpanuro wobatekerera impanuro nyamukuru nuko batokwitwararika ivy'umubiri cyane gusumba ivy'impwemu nukuvuga n'ivy'impwemu navyo birakenewe kuko no mu Baroma hari umurongo uvuga igice 8:6 hariho umurongo uvuga ko dukwiye kwitwararika ivy'impwemu gusumba ivy'umubiri kuko kwitwararika ivy'umubiri kuzana kubora ariko kwitwararika ivy'impwemu bizana ubugingo n'amahoro nukuvuga rero nuko twokora imisi mikuru mugabo tuzokwibuke n'abababaye muri iyi si urana turi mu bukene ibintu byaraduze sinzi we kuzi kilo cy'umucera kigezeko ayibiharagaye kigezeko no kuvuga rero nitwashira hejuru imbere ivyo kwinezereza tukibagira ejo haza tuzosanga turiko turakora ibintu bitari vyiza ejide turagushimiye cyane kubw'umwanya waduhaye kandi twagushimiye cyane kuba watwemereye gufatanya uyu mwanya nawe urakoze cyane ejide reka tugushimire cyane kubw'umwanya waduhaye kandi kubw'ikiganiro cyiza twagiranye kandi twongera tubwira abakunzi ba Terasi Soap Ministry yuko
tubakunda cyane. Ejide arakandi kantu warufise wokongera ko kugira ngo tusozere ikiganiro ugire ko usezera abakunzi wongera ubabwira akajambo kanyuma. Akajambo kanyuma mbwira abanyumva bazokurikirana iki kimenyesha makuru cyangwa ko bakurikirana iki kimenyesha makuru nuko imisi mikuru iraje ariko ntituyibihe umwanya munini cyane twibuke ibihe tugezemo kandi bibuke gushima kuko nk'akarorero hari umuntu yitwararika ivyo by'imisi mikuru ntibuke gushima ivyo Imana yamukoreye hari byinshi byane yadukoreye nk'akarorero nka jewe ngo noshimira Imana gato kuko nka jewe ubwanje umuvyeyi yamvyaye yanyibarutse yambwiye yuko yampetse uruzogi rutaravako urumva nk'icyo nigitangaza Imana yankoreye kuba nkiriho kuko mama yarafise n'amakenga nkiri muto umwana wanje kayemwe ubwo ntiyoba yarakorokewe kuko jewe naravutse maze kuvuka inkozi ziravuga zivuze haciye imisi 3 yararavye kunyirukana mu ntuzenya mu maboko aravyokunda yacanterera mu mugongo n'uruzogi rukiriko yagize arajabuka umwonga umugazo aranyerera angwira ku mugongo namaze ibihe ntahema ngezaho ankura mu mugongo asanga mu mugongo huzuye amaraso n'uruzogi ntazi yo rwakorokeye yaguma afise amakenga gose ati umwana wanje ivyo vyose yoba uruzogi ntabwo mbona urazi hari ibyo bavuga ngo gukorokerwa iki ati umwana wanje ntiwe yarakorokewe ariko yagiye kubona ntanguye kuresha abona ndamuzaniye umukazana avuga ati Imana ishimwe kweri yabinteye inkuru ambwira kuntu Imana yangiriye ubuntu urumva Imana yatugiriye ubuntu Imana dukora ibikomeye yarahabaye nico gituma nzoyigwa inyuma gukora Imana ni byiza bifise ikimazi yego. Okay, Ejide turagushimiye cyane kandi bivuye ku mutima kubwo n'impanuro nziza wongeye gutanga. Bakunzi baterese sope ministry muze tuze dushimira Imana kubwo n'uyu mwaka ugiye kurangira ntituze tugende ngo turyoherwe dutwagwe umutwe no kuryoherwa ahubwo igikuru umutima wacu tukazowuha Imana. Turabashimiye kandi kuba mwadukurikananje kuva ku ntango gushika ikiganiro gihere tubibutsa yuko kandi mugira subscribe like share na comment turabakunda cyane kandi tuzokoma tubakunda murakoze.